Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi, yari yakwiye gutanga imihoho kugeza aho Faustin Ndikumana ababazwa n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi, aho avuga ko mu mwaka w'1996 igihe igihugu c'u Burundi cyari cyarafatiwe ibihano bikomeye cane kitigeze kigera habi nk'uko bimeze uyu munsi, aho nta gitoro kigeze kibura, isukari ntiyigeze ibura ndetse n'ibindi byankenerwa nka byose ntibyigeze bibura, ariko uno munsi biriko birabura ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye ananiwe gutwara igihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ikimenyetso cyerekana ko abarundi bakwiye gufatana mu nda bakikuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko boneka neza ko ari ubutegetsi budakora ku nyungu z'abanyagihugu ahubwo bukora ku nyungu z'akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Benshi bakemeza ko muri no minsi Perezida Evariste Ndayishimiye atari nawe uri gutegeka igihugu c'u Burundi by'ukuri, ahubwo ko Uburundi butwawe n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Bikaba byarababaje abatari bake babona neza ko ibintu aho bigeze uyu munsi bikwiye guhinduka, kuko barabona neza ko ingaruka aribo zizageraho nyinshi, akaba ariyo mpamvu n'ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD biri gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu c'u Burundi kibone ugitwara mushasha atari Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko boneka neza ko abarundi bamaze kumukuraho amaboko. Turabivuga ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ibiriko birakorwa ndetse n'ibyerekana ko ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugejeje igihugu ku mfiro. Turaza no kubabwira ibyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ariko arakora muri no minsi, aho ari gufata ibibanza bihambaye by'igihugu akabishiramwo abizigirwa biwe, ikimenyetso kitabesha nyine ko ariwe utwaye igihugu c'u Burundi muri no minsi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye ameze nk'igishusho, kandi bikaza byerekana ko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi byose biriko birapfira, kuko igihugu c'u Burundi gitwawe n'uwo abarundi batatoye, kuko birababaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi apfundika ingingo n'abashiranganje bahambaye, harimo n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, ariko bikarangira umukenyezi we abyanse, bikarangira Ndayishimiye ahise ajya ku ruhande rw'umukenyezi wiwe. Ibiriko biratera igihombo gikomeye cane mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari nabyo byazanye injyane zikomeye cane mu bategetsi bakomakomeye bo ku rwego rwo hejuru, guhera ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho yabanje kunyinyurana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, bikageza aho akurwa mu mabanga akanapfungwa, akaba yaraciriwe umunyororo wo guherayo n'uyu munsi akaba ariko biriko birategurirwa General Gervais Ndirakobuca umushiranganje wa mbere uyu munsi, aho amakuru adushikira rwose adahumuriza yerekana ko inyinyurana ndetse n'ihangana riri hagati y'umushiranganje wa mbere ndetse n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rwose riteye ubwoba, kandi ryamaze gufata umurindi. Akaba ari ikimenyetso kitabesha ko aho ibintu bigeze habi cane, kumva abakwiye kwiyumvira ibyateza imbere igihugu bariko barajyana. Ni ikimenyetso cyerekana ko abarundi batabaye maso ngo batabare igihugu byanga byakunda, ibintu bishobora kujya habi gusumba uko bimeze uyu munsi, kuko baratangazwa no kubona
Perezida Evariste Ndayishimiye uyu munsi avuga ko ibintu bimeze neza mu gihe igihugu cyose ibibazo byamaze kuba uruhuri, benshi bakavuga ko rwose amajambo Ndayishimiye ashikiriza ari amajambo yuzuyemwo agahemo ndetse no gushinyagurira abarundi ndetse no kubafata nk'ibijuju, ariko abarundi nabo bakavuga ko bakwenga bababaye ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Faustin Ndikumana arabaza ikibazo gikomeye cyane cyerekana ko ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugeze ku mfiro. Mu mwaka w'1996 ku ntwaro ya Perezida Buyoya, Uburundi bwarafatiwe imbarigo n'ibihugu byose by'akarere. Inzira zose zo kwinjiza ibidandazwa biva hanze zasa n'izugawe. Ibihugu bifasha Uburundi byarahagaritse imfashanyo, bimwe byarugaye n'ubuserukizi bwabyo mu Burundi. Igihugu cari mu ngwano ikomeye. Abakurikira iby'ubutunzi bavuga ko ico gihe ko Uburundi butozorenza amezi 4 bugihagaze, ariko siko byagenze. Ariko muri ico kiringo nta gitoro cabuze, nta sukari yabuze, nta nzoga zabuze, nta miti yabuze, nta cankenerwa gikomeye cabuze. Ifaranga ry'u Burundi ntiryatembagaye nk'uko benshi bari babyiteze. Umwaka uheze Perezida Buyoya yongeye umushahara w'ukwezi abakozi bose. Ni ukuvuga ko bahembwe amezi 2 kandi bakoze kumwe mu mpera y'umwaka. Ibi bintu byaratangaje abatari bakeya, ariko nanone uyu munsi iyo abarundi babyibutse babona neza aho igihugu cabo kigeze, kumva igihugu carafatiwe ibihano bingana gutyo ariko ntikigere gitemba mu by'ubutunzi, ariko uyu munsi kikaba cyaratembye rwose. Birerekana ko Ndayishimiye ataco ashoboye, kandi bikerekana ko rwose ubu aho agejeje abarundi bari bakwiye kumukuraho, kuko biboneka neza ko amaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Kumva atagitoro kikiboneka mu gihugu, kumva atagasukari kakiboneka, kumva atabinyobwa bya Bralirwa bikiboneka, kumva ifaranga ry'u Burundi rituta agaciro ku kigero c'100%, ni ibintu byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwica igihugu ku rugero rukomeye cyane. Faustin Ndikumana abaza abatwara uno munsi ko mwebwe ata imbarigo ibariko, atangwano ibariko, byose bikaba biyangaye, biriko biraterwa n'iki? Faustin Ndikumana abaza Ndayishimiye ikiri gutuma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma ku rugero rungana gutya, kandi akabaza impamvu ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro n'ibyankenerwa bikabura, kandi atambarigo ibariho, akaba ntangwano bariho. Akaba ariyo mpamvu nyine iki ari ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bugeze kure cyane. Ibanga rya Perezida Buyoya ryabaye irihe? Faustin Ndikumana avuga ko abategetsi b'ico gihe bubakiye kwikoreshwa neza ry'amafaranga ahari. Yatanze uturero dushoboka. Amafaranga mvamakungu ntawapfa kuyaterura kugira asohoke mu banki, byari bifise amategeko akomeye. Carazira ko amafaranga Bralirwa isabye ateba kuboneka. Umushikiranganji w'ikigega ca leta ategerezwa kuvuga mu nama y'abashikiranganji amareserve igihugu gisigaranye. Yoba yabwiwe ko yihenze tukaja munsi y'amafaranga yo kurangura ibikenerwa mu mezi 4 azoca yibonerako. Aho ni mu gihe ubu tutagifise naho twakoreshwa indwi 2 gusa. Umushikiranganji w'ikigega ca leta ategerezwa kuvuga amezi y'igitoro dusigaranye, kandi agakora ibishoboka byose amafaranga mvamakungu agasohoka mu banki nkuru y'igihugu BRB ku buryo bukurikije amategeko. Ariko uyu munsi Angeline Ndayishimiye aratanga amategeko, amafaranga agasohoka. Perezida Evariste Ndayishimiye aratanga amategeko, amafaranga agasohoka. Abana ndetse n'abigereye Perezida ndetse n'umutambukanyi we bose baratanga amategeko, amafaranga agasohoka. Ibi nyine bikaba biri mu biri gusubiza igihugu cy'u Burundi inyuma ku rugero rukomeye cyane. Faustin Ndikumana abona ko igihugu kitagarutse gutunganya neza gutyo ingene amafaranga akoreshwa kazoba kabaye. Ibi bintu birahambaye cyane. Muri 2015 babonye igihugu kigiye mu kaga, Nkurunziza n'abajenerali baca babibonamwo
nyabuna akaryo ko guterura atacamira ubutunzi bwari muri BRB. Kugeza uyu munsi iyo ngendo bihaye niyo bagikora kugeza aka kanya, akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko Uburundi aho bugeze ari uko bwari bukwiye gukenera umugabo w'ijwi n'ijambo ndetse agafatanya n'abarundi, amaze bagatabara igihugu kigeze ahatemba. Ariko ikibabaza abatari bake nuko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD guhera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bama mu masengesho adahera bakavuga ko bashize Imana imbere kandi bariko barasahura igihugu ndetse bariko barasesa amaraso. Ibi akaba ari byo Musenyeri Mukuru Bonaventure Nahimana yahanuye abitabye igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye kwirinda amasengesho y'abafarisayo, kandi ababwira ko aho bagejeje igihugu uyu munsi ari habi cane, bakwiye kwisubiraho hakiri kare kandi bigishoboka. Yesu aratubwira ko mu gusenga tutokwiza amajambo nk'abapagani bibwira ko bumvirwa iyo bagwije amajambo, canke ngo dusenge n'abakwishima basenga ngo babonwe canke bashimwe n'abantu. Iyo yari ingendo y'abafarisayo Yesu atashimye. Imana sico kimwe na twebwe abantu. Iyo ugiye gusaba umuntu canke umushikirije umugambi uramusigurira ukugira umwumvishe abone gutegera imvo n'imvano n'akunguko kovamwo kugira ngo akuronse ibyo usaba. Imana yo ikeneye ko tuyugurira umutima wacu ngo dushobore kwakira ingabirano zayo yama igabiye kuduha. Guhindura biroroshe, ariko rwose biraboneka neza ko ibiriko birakorwa n'abategetsi bama mu masengero bavuga Imana rwose bidahuye n'ukuri, kuko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Biratangaje kumva rwose Perezida Evariste Ndayishimiye ategeka ko bamwongera amafaranga agomba gukoresha, mu gihe we ubwiwe yivugira ko afise ibigega byuzuye, kandi akavuga ko ari ibyo yimbura, kandi akavuga ko abarundi banezerewe. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Ndayishimiye rwose ariko arirundaho ubutunzi, atitaye ko igihugu kiriko kiratemba, kuko abandi bategetsi bo mu bihugu bitandukanye iyo babona ubutunzi bw'igihugu bugeze habi banyuzamo bakanaheba n'amafaranga bahabwa na leta ndetse n'uturusho twose bakaduheba. Ariko uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye aho kugira ngo abihebe, ariko arakora ibintu biteye isoni kandi biteye ubwoba. Bamwe n'abandi bakibaza impamvu amafaranga yo gufungurira umukuru w'igihugu abandanya kongerezwa, kandi yemeza ko ibigega byiwe byuzuye, kandi avuga ko rwose ataco abuze, kandi akavuga ko ibyo arya mu rugo ari ibyo yirimira. Benshi bati kubera iki agumya aduza amafaranga agenewe kumugaburira? Iki ni ikibazo cyabajijwe n'umushingamateka Gator Rwasa ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu 2024. Yagize ati hari ikintu nabonye kirantangaza gatoyi ku bijanye n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Mu kwezi kw'icumi mwaradusabye ko twongereza amafaranga yo kubeshaho umukuru w'igihugu, mwasaba ko twongera ko imiliyoni 50, kandi twarabikoze. Uyu munsi mituzaniye integuro ituma amafaranga yo kubeshaho umukuru w'igihugu ivuye ku miliyoni 354 ikahurikira ku miliyoni 720. Aha rero nkibaza, none ko twumvise nyiricubahiro avuga ko we atangorane, ko afise ibigega bibogaboga, ayo mafaranga mu mwongera gutyo ko ari menshi cane, kandi tubona amikoro y'abarundi uko ameze, na cane cane ko tutabona ayo mikoro nayo yisununura. Ibi bintu bimeze gute? Umushiranganje ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima yarabuze inyishu y'ico kibazo. Yishuye ko ababijejwe babimuhaye gutyo aca abyakira gutyo. Imiliyoni 720 ku mwaka, ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu asumisha imiliyoni 60 ku kwezi, ku munsi naho agasumisha hafi imiliyoni 2. Mu mwaka uheze Perezida Ndayishimiye yari yagwije 5 amafaranga yateguriwe gusumisha. Nibyagenda gutyo uno mwaka naho azoca asumisha ayarenga imiliyaridi 3 n'igice. Ni ukuvuga ko azoba asumisha imiliyoni 10 ku munsi. Ibyo bikaba gutyo ku muntu yiyemera ko
ku Barundi ko we ibigega byuzuye amatoni y'ibifungurwa ku buryo atashobora kumenya uko ubuzima buzimbye. Akiza yari yatwemereye ko umunwa wose uzoronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Ikibazo twese twibagiye kumubaza ni umunwa wande, umufuko wande. Ni ukuvuga ko icyo yavuze ico gihe uretse ko Abarundi batahise bagitahura, yavugaga umunwa we ndetse n'abiwe, akavuga ndetse ko ari umufuka we uzagira ico uronka. Ariko ikibabaza kandi kinateye ubwoba nuko biboneka neza ko n'abategetsi bakomeye bakakwiye kuba bariko baravugira Abarundi bose bahitamo gushigikira ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Benshi bati rwose Abarundi baramaze kugurwa, nk'ibyo Geras Daniel Ndabirabe aherutse gutangaza. Rwose birateye isoni kandi birateye ikibazo mu gihe Abarundi bageze habi, aho Uburundi rwose bugeze ahatemba. Ariko Geras Daniel Ndabirabe we akemeza ko ata Murundi ukenye cyangwa se ubuze ico afungura. Geras Daniel Ndabirabe arababazwa cane n'abashinga amateka baguma bemeza ko Abarundi bakenye, bagasaba igabanywa ry'amakori. Hari ikintu mubandanya muvuga ngo amikoro make, ngo abantu barakenye. Ibyo muvuga nibyo. Ejo bundi ho hahindurwa amahera, mwabonye ibigenda gute? Abanyagihugu ntibasohoye amamiliyoni n'amamiliyoni bashana mu mabanki, none muze kuvuga ngo abantu barakenye. Ubu bariko baragurisha ibigori, benshi bavuga bati twabuze naho tugurisha ibigori. Kubera iki mubandanya kuvuga ngo barakenye? Amikoro make noneho bigiye kuyangara. Mwebwe ibyo bintu muvuga mwumva ari byo? Abarundi barafungura, mugabo nimba mushaka ko umurundi wese azoba afise indege, umurundi wese abe afise imodoka, ibyo njewe nibaza ko bitozokunda. Mbega mwebwe umurundi adakenye aba ameze gute? Umurundi akenye aba ameze gute? Geras Ndabirabe yavuze aya majambo mu nama nshingamateka ku wa 13 ukwezi kwa gatandatu 2024 mu nama ya bose, aho abashingamateka bari baramutse biga amafaranga leta izokoresha kuva muri Mukakaro 2024 gushika muri Ruheshi 2025. Ibibazo byose byari byabajijwe umushikiranganje Audace Niyonzima, ariko Geras Ndabirabe ababazwa cyane no kumva abashingamateka bafitiye impuhwe abanyagihugu, maze wenyine yiha kwishura ibibazo bitari rwiwe. Byose biraboneka neza ko Daniel Geras Ndabirabe nawe rwose atariko arareba amagorwa y'Abarundi uyu munsi, kandi bikaza byerekana ko nawe ari gukorera mu kwaha kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki akaba ari ikimenyetso kitabesha ko Abarundi bamaze kugurwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kugira ngo bakoreshe ibyo bashaka. Ariko abatari bake bakemeza ko ibi byose biriko birakorwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ariko bakemeza ko yoba agiye gukwegera akarambaraye umugabo wiwe, kuko biratangaje kandi birateye isoni kubona ibibanza bihambaye by'igihugu byose ariko aragenda abishiramwo abizigirwa biwe. Ni ikimenyetso nyine cyerekana ko rwose ubutegetsi buri mu kuboko k'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aho kuba mu kuboko kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibiherutse kuba rwose byo guhindura urongoye RTNB iradiyo y'igihugu ni ibintu byerekana ko rwose Perezida Evariste Ndayishimiye atariwe utitwara Uburundi by'ukuri, ahubwo Uburundi buriko baratwarwa n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Umukuru w'imbonerakure Eric Nshimirimana yarabogojwe mu burongozi bukuru bwa RTNB. Igenwa rya Eric Nshimirimana nk'umuyobozi mukuru wa radio na televiziyo y'igihugu RTNB muri Mukakaro 2019 ryari ryumije abatari bake. Kumva umukuru w'imbonerakure ku rwego rw'igihugu ahabwa kurongora RTNB ijejwe guha ijambo Abarundi bose na rijya hari himirije amatora, cari ikimenyetso kibi cane. Murundi uko yari yitezwe niko yakoze. RTNB yabandanije kugira ijwi ry'abasendede FTD gusa, nkuko n'ubundi biboneka ko n'umushasha wagenwe ariko bigiye kumera. Itegeko ryashizwe ko umukono na Perezida Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa karindwi 2024 ryarabogoje Eric Nshimirimana mu burongozi bukuru bwa RTNB.
rimusubiriza umwe mu begereye Angeline Ndayishimiye, ikimenyetso cyerekana ko Angeline Ndayishimiye ariwe utwara Uburundi by'ukuri. Umuyobozi mukuru mushasha wa RTNB yitwa Faustin Ndayizeye, asanzwe ari muri fondasiyo Umugiraneza Angeline Ndayishimiye, ni nawe yari ajejwe kumenyesha amakuru y'ibiro by'umufasoni w'umukuru w'igihugu. No muri RTNB, Faustin Ndayizeye ni mushasha yarabaye umuyobozi wa televiziyo. Abo bakorana bamufata nawe nyine nk'imbonerakure, bakababazwa n'ingene yakunda kwishira mu kibanza cy'amenyeshamakuru mu ngendo z'umukuru w'igihugu mu bihugu bya kure. Baravuga ingene atatinya guhinduza abamenyeshamakuru ibyo biboneye ku rubuga, akabategeka kubishikiriza uko wenyine abyumva. Igenwa rya Faustin Ndayizeye ribandanya kwerekana ingene Angeline Ndayishimiye ariko arashira mu bibanza bikomeye by'igihugu abantu biwe. Abazi Faustin Ndayizeye bavuga ko ataco biteze nk'impinduka ku ngene RTNB ikora. Izobandanya kuba ijwi rya CNDD-FDD n'umuryango w'umukuru w'igihugu. RTNB ntiyimirije kuba ihuriro ry'ibyiyumviro by'abarundi bose badasa cyangwa se badahuje ibyiyumviro. Gusa ikiboneka cyo ni uko Angeline Ndayishimiye ashobora gukwegera akarambaraye umugabo wiwe mu minsi iri imbere, kuko abategetsi bakomeye cyane bose baramaze kumwijundika, kuko baratangazwa no kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ariwe ufata ijambo rya nyuma kandi ari bategerezwa kurifata. Akaba ariyo mpamvu abategetsi hanamaze iminsi havugwa icyuka kibi cyane ndetse n'itegurwa ryo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari umugambi uhuriweho n'ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD. Bose bakaba bashaka gushira hasi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bamuhanuye kuvavanura n'ibyo ariko arakorana n'umutambukanyi wiwe, kandi bamuhanura gutanga imihoho ku neza y'igihugu ndetse no ku neza ye bwite, arabyanga. Uyu munsi bakaba bavuga ko bagiye gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo bakureho ubutegetsi bwiwe. Turabandanya kubatohoreza, murajya mubikurikira munyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.